bategetswe guhindura mayo canke imyambaro bakinana mwihiganwa ry'igikombe c'isi kiri kubera muri Amerika. Iyi ni kipe y'igihugu ya Haiti aho yabwiwe ko idashobora kuja mu kibuga yambaye imyambaro yabo iriko ibirango by'urugamba rwavyaye igihugu ca Haiti haraheze imyaka irenga 200. Uru ni urugamba rwiswe Bataille de Vertières, urugamba rwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 83, urugamba rwongeye guteza polemique muri iki gikombe c'isi c'umwaka w'ibihumbi 2026. None vyagenze gute? Kubera iki FIFA yanse ko abakinyi b'ikipe ya Haiti yambara imyambaro iri kwibirango by'urugamba rwabereye ahitwa Vertières. Ibi kugira tubitahure turabanza dusubire mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 83, imyaka ijana imbere y'ivuka rya FIFA, igihe ibihugu vya Buraya vyabona ko abanyafrika bavukiye kuba baja. Iki cari gihe aho umunyafrika yafatwa nk'igicuruzwa mu bindi, aho imbere y'amaso y'abanyaburaya yarushwa agaciro n'igikoko. Ariko aba baja basuzugurwa bagize bati hakuba imbwa woba imva, bansa gasuzuguro bihinduka basebuja, batanguza urugamba rwagejeje Haiti ku bwigenge, urugamba batsinze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 83, n'ubu rucanditse mu mateka ya Haiti na Afrika muri rusange. Kugira dutahure Haiti tubanze dutahure kwanza uko byari bimeze imbere yuko Haiti ivuka. Mu kinjana ca 18 igihugu ca Haiti citwa Saint Dominique, ubu bwari ubutaka buri muri Caraïbe, bukaba bwari bugenzurwa n'abakoloni b'abafaransa. Ariko kino gihugu cari gitandukanye n'andi makoloni y'abafaransa kubera ko cari gitunze bimwe bitangaje. Aha hasarurwa amatoni n'amatoni y'isukari yava mu bikaju, hagasarurwa ikawa, ipampa, indigo n'ibindi vyinshi vyinjiriza amafaranga menshi igihugu c'Ubufaransa. Biravugwa ko Saint Dominique yonyene yimbura ibice 40% vy'isukari yose yakoresha ku mugabane wa Buraya. Muri iyi mirima hakoreshwa abaja bari barakuwe ku mugabane wa Afrika baza gucurirwa bufuni na buhoro muri aya matongo. Hano harimwo abagore, abagabo, abana batandukanijwe n'imiryango yabo muri Afrika, burizwa amato bacuruzwa kujya kw'ibitungwa, maze bisanga muri aka gahinga ka Nyaganande aho bakora amasaha menshi yashobora kurengana 16 ku munsi. Nta burenganzira bari bafise bwo kuruhuka, akazi kabo karako gukora. Bapfa ku bwinshi kubera ko bakoreshwa ibikogwa birengeye ubushobozi bw'ikiremwa muntu. Uwagwara ntibamuvuza, umukoresha yatuma hitamo kugura umuja mushasha hakuvuza uwo yarasanzwe akoresha, yaramureka agapfa akizanira uyundi amusubirira. Iki gihe abanyaburaya bafata umunyafrika nk'umuntu ataca maze, nta numwe yibaza ko umunsi umwe uyu munyafrika yasuzugurwa yo kubaho kakiganzura akagwanya sebuja. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 789 mu Bufaransa habaye imvururu zatanze ico bita Revolution Française. Izi mpinduka zaje zivuga ko abantu bose bangana kandi bafise uburenganzira bumwe. Ariko ibi ntivyakora ku baja b'abanyafrika. Ubu burenganzira bwo kungana n'abandi bwavugwa ku banyaburaya. Abirabure bategereza kuguma arabaja babo. Ariko bano birabure bakomeje kwibaza bati none twebwe ntitura abantu, kubera iki tudashobora gufatwa nk'ikiremwa muntu natwe tukagira uburenganzira nk'ubw'abandi? Bakomeje kwibaza bino bibazo, bakomeza guhohoterwa bafatwa nabi gushika mw'ijoro rimwe. Ijoro ryaje guhindura byose, harimo n'amateka ya Haiti ndiko ndababwira uno munsi. Ryari ijoro rya 22 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 791. Imirima y'ibikaju, ikawa n'ipampa yafashwe n'inkongi y'umuriro. Abakoresha batewe n'ubwoba ndetse batangura guhunga. Umwirabure yarahejije kwiganzura, yikuramo bya byiyumviro byamwemeza ko ari umuja yavukiye gukorera abandi. Yari yiteguye gupfa canke kwigenga. Abategetsi b'abafaransa bibwira ko baza kubisubiza mu buryo, ariko barihenda cyane. Muri aba baja bari bagumutse harimo umugabo umwe. Umugabo yari yahindutse, yiyambura imyambaro y'intama yari yarahawe, yibuka ko atari intama ahubwo ari intare. Intare idashobora gutinya, intare idashobora kwemera gushigwa mu buja. Uyu mugabo yari Toussaint Louverture, umugabo yagwanye n'ingabo za Napoleon Bonaparte. Urugamba rurakomera. Uyu mugabo yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 743, avukira ku bavyeyi babaja ngaha muri Saint Dominique. Nubwo kwiga kubaja bico gihe bitari vyemewe, uyu muhungu Toussaint yari yarandije amenya gusoma no kwandika, ari navyo byamuguruye umutwe, akura afise mindset itandukanye n'iyabandi.
ivyabaye muri rya joro rya 22 Myandagaro ntivyari bitunganye bishemeye ku buryo byari gushikana igihugu ku bwigenge. Niyo mpamvu Tuse yapanze neza bene wabo babirabure abaha discipline y'igisirikare maze bitegurira urugamba rwa nyago. Muri iki gihe Saint Dominique ntiyari hanzwe amaso n'abafaransa gusa, aba Espanyol n'abongereza nabo nyene barahipfuza. Uru rugamba rwa revolution rumaze gutangura, aba Espanyol nabo nyene bateye Saint Dominique maze rubarubaye urugamba rw'inyabutatu. Abafaransa, aba Espanyol nabo baja bagomba kwigenga. Aba Espanyol begereye Tuse bamubwira bati nimwadufasha kugwanya abafaransa tuzobaha ubwigenge muri ko muragwanira. Tuse yaravyemeye, ariko mu mwaka w'1848 Ubufaransa bwahagaritse ubuja mu bihugu byose bwakontorora. Vyari bihambaye cyane kuri Tuse nabo bari kumwe, maze bafata ingingo yo kuvana n'aba Espanyol basubirana n'abafaransa. Ntibigeze bizera bano ba Espanyol babemerera ubwigenge, bari bazi neza ko bashobora kubahinduka maze bakisanga mu buja busumba n'ubwa mbere. Amaze kwiyunga n'abafaransa, Tuse yagizwe generale mu ngabo z'abafaransa ndetse abafasha mu rugamba rwo kugwanya aba Espanyol n'abongereza bashaka kwigarurira Saint Dominique. Mu mwaka w'1798 uyu mu generale Tuse niwe yagenzura Saint Dominique, yubatse neza igisirikare, ateza imbere ubutunzi, ndetse mu mwaka w'1881 ashiraho itegeko riha Saint Dominique ubwigenge 100%, ibintu Napoleon Bonaparte atigeze yemera, maze arungika ingabo z'abafaransa guhagarika no mu generale Tuse Louverture. Urugamba rwari rushushe hagati y'abasirikare ba General Tuse n'abasirikare ba General Napoleon Bonaparte, ariko Tuse yaje kugwa mu mutego w'ingabo z'abafaransa maze arafatwa arungikwa i Paris mu Bufaransa. Ariko nubwo yari yafashwe, yari yaramaze gupanga igisirikare, urugamba rwarabandanije. Jean-Jacques Dessalines yagiye kuri commandement maze ayobora urugamba rwabagejeje ku munsi wa 18 Munyonyo umwaka w'1883. Uyu munsi habaye urugamba sindamusiga, urugamba rwabera hitwa Vertières. Aha ni ingabo z'abafaransa zatsindiwe maze igihugu ca Haiti kiba kironse ubwigenge inyuma y'imyaka amajana n'amajana bacugwa bufuni na buhoro. Ngiye impamvu rero gutegekwa gukuraho ca kirango c'urugamba rwa Vertières vyateje polemique muri iki gikombe c'isi c'uno mwaka. Kuba FIFA yategetse igihugu ca Haiti guhindura imyambaro iriko ibirango vy'urugamba rwa Vertières, benshi babibonye nko kwambura igihugu iteka n'icubahiro, baronkejwe harinze kumeneka amaraso menshi inyuma y'icugwa bufuni na buhoro bakorewe n'abafaransa. Ku rundi ruhande, iri hamwe FIFA rivuga ko binyuranye n'amategeko yayo, aho birinda ibirango bya politike canke n'ibindi bisa navyo. None wumva FIFA iri mukuri canke harimo akarenganyo n'agasuzuguro nkuko tugize iminsi tubibona muri iki gikombe c'isi cy'uyu mwaka? Nyandikira muri commentaire, laba kandi ko wafyonze like, subscribe canke follow, hanyuma tuze gusubira mu bindi biganiro.